umwe wese kurugera ariko utegeka ko ufise igitabo wandikamo ibibazo by'abenegihugu bakwitura abo ibyo utoye isuka batora inyishu ibikunaniye ni wowe kubitungana ku rwego rukurira inyisha guhaye ukongera ukazishyira wa mwenegihugu kuri inyishu waronse kuri rwa rwego rukurikirana inyisha akaronse nawe akabitungana ku rwego rukurira uno munsi tugenda dutwaye ibibazo by'abenegihugu si buno munsi abari ku mukuru w'umutumba ejo kwa chef de zone hirya cyo kwa musitanteri ubundi munsi kwa buramatari oya umwenegihugu aca ku kivi ibibazo byiwe twebegene abari tugenda tubimutwariye mu nzego zidukurira amatwari tumuzaniye inyishu twirinde ko hari umwenegihugu asubira gufungirwa ubusa abantu bafite uburenganzira bwo gufunga agaca avuga ko kugwiza atunga kanaka ngo aramperaniye ngo uramufatira kuwa gatanu ngo azogira kuwa mbere ngo yamaze kuyama ibyo ntidusubire mu byumva amategeko avuga yuko umuntu kugira afungwe ni ingendo ya nyuma ibindi byose byanse mu gifaransa babyita la détention c'est l'exception mugabo twe twarabihinduye la détention yahindutse règle générale umuntu afungwa iyo bikenewe ko afungwa kubera yuko bavuga bati umuntu tutamusizana ngo tumubike birashobora kuzana ingorane nyinshi mugabo n'umunsi siko bimeze uno munsi arabona kugurira n'ikimara ababwira ati guca umunkomeshereza kumushirire wowe cyo cyumva tugaturajaye wumva twoshika gukomeshanya ibyo byose dutegerezwa guhinduka tumenye igihugu aho kigeze uno munsi hari abandi bakora amadosiye nabo umenga bari kureba amadosiye yose bene wacu mu gipolisi umenga bari kureba amadosiye yose muri byakurikizwa ry'amategeko idosiye yose ko itanguriye kunyamira amabi ishiki itegerezwa gushika kunyamira amabi nta burenganzira ifise bwo kugira karasama sansuite ntabwo ifise idosiye yose atanguriye itegerezwa gushika kuba mukurira hejuru muri parike kayimenya ikikoze iyo dosiye ubwa kubera ibyo twaciyemo yaba ariko akorera ibicanguriya kubanza mushirire kwamenya guca biringaniza ako kajagari gahagarare